Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri aya makuru mu Kirundi tubashikiriza ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Ubwigenge bwo kumenyesha amakuru burashimwa intambwe bugeze ko mu Burundi n'umunganizi w'umushikiranganje hajeje kumenyesha amakuru hamwe n'abamenyesha makuru yamara bamwe mu bamenyesha makuru banegura ko hakiri abajeje gutanga amakuru mu nzego zitandukanye bakiyimana bakaba babishikirije mu gihe kuri ino genekerezo hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Mu gisata c'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ngo kunagura imigenderanire hagati ya Vatikano n'u Burundi biri mu bikorwa bikuru byaranguwe n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire muri aya mezi atatu y'umwaka w'ibihumbi 2021 ushira ibihumbi 2022 bikaba bishikirizwa n'umushikiranganje aramutswa ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Mukanya tujya mu idonido ryano makuru. Kaze mu idonido ryano makuru. Bamwe mu bakora umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi babona ko habaye akarusho mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bafatiye ku bihe biheze. Naho biruko bashikiriza ko kutaronka amakuru amwe bifuza biri mu bituma badakora mu bwigenge, bagasaba abajeje gutanga amakuru mu nzego zitandukanye kuyatanga kugira shikire abayakeneye. Ni mu gihe kuri uyu wa 20 kuri no genekerezo rya gatatu Rusama hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Kurikira bamwe mu baganiriye na televiziyo Isanganiro. Turashika ku bwanje nk'umesha makuru aho twifuza kuko turacari ibibazo tugitinya kubaza. Hariho inkuru tucandika ntibavyakire neza bari mu nzego, hari amakuru tukirondera tuyaronke uko tuyashaka. Hari inzego zimwe turondera ntituzironke, hari amakuru turondera ntituyaronke, hari amakuru tudashikiriza uko tuvyifuza. Ariko turashima aho bigeze muri iki gihe ugeranije nibe duhitiyemo. Ntawubwe ko ubwigenge buhari cyane, umuntu bigoye ko hari gisa n'ubwigenge kuko no munsi natwe ubwacu nk'abamenyesha makuru turaraba ibyo tuvuga mbeke ikintu kivuga ugasanga wowe nyene uri kuribuza gukora inkuru kandi uteza kuyikora kubera aho uri kurakorera urubuga uri kurakorera mugasanga ntirukorohereza wowe nyene ugasanga uribuje gukora inkuru kandi atarurayikubuza kubera aho hantu uri kurakorera nyene hameze. Kubajeje gutanga amakuru cyane abari mu nzego zigize leta raho ushobora kugenda kubasaba amakuru ugasanga barakwangiye wagenda kuri uyu ngo manzo ugenda uzane uruhushukuye kwa naka ugeza n'uruhushukuye kwa ministre uzana uruhushukuye kwa ndi ari nk'umuhasita canke umusekretari canke umuki ugasanga reka rakujuragiza aho guhereza amakuru kandi bahari kugira ngo batange amakuru ku banyagihugu. Tworohereza mu kazi kacu kamisi yose iyo tubarondera kamakuru bamenye yuko tutarabasi b'ubutegetsi nkuko bamwe na bamwe muri bo bavyibaza. Abamenyesha makuru bagize umugwi uri hagati y'abanyepolitike n'abanyagihugu, bisigura rero yuko uwo mugwi ugizwe n'abamenyesha makuru uri hagati ari novuga ko ari inkingi ya demokarasi. Muri ico gisata nyene ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi ngo bugeze ku ntambwe ishimishije, bivugwa n'umunganizi w'umushikiranganje hajejwe kumenyesha amakuru mu Burundi. Thierry Kitamoya afatira ku kibanza c'ijana n'indwi u Burundi bufise mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2021 bwari bufise ikibanza c'ijana na 47. Lidi Gahimbare. Ibinyamakuru bisaba uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro kandi bikemererwa mu Burundi ngo ni byinshi. Thierry Kitamoya umunganizi w'umushikiranganje mu byajeje harimo kumenyesha amakuru avuga ko ari kimenyetso cerekana ko mu Burundi hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Afatira kandi akarorero ku kibanza ishiramwe ry'amenyesha amakuru batagira imbibe bahaye Burundi uyu mwaka. Hano mu Burundi twavuga yuko urugero rw'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ruteye ku ntambwe nziza cyane rwose, ndetse n'amashyirahamwe mpuzamakungu yahora avuga nabi igihugu cy'u Burundi mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru arahaye aremera yuko
hariho intambwe. Nkuno mwaka Uburundi ayo mashirahamwe hanovuga nka Reporters Sans Frontières yatanze ikibanza kijana n'indwi mu gihe mu mwaka uheze twari ku kibanza kijana na 47. Ikindi cerekana yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buhari nuko kuntu tubona ku munsi ibinyamakuru bigenda bivuka ku bwinshi, abasaba gukora ni benshi, abamaze gukuronka uburenganzira ni benshi. Ivyo rero birerekana yuko mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buriho. Mu rwego rujejwe gucungera ibinyamakuru science naho ngo barashimishwa n'ingene ibinyamakuru biriko birakora muri kino gihe. Turashima cyane ingene umwuga uri kuragenda, ingene uri kuratera imbere, ingene uri kurakogwa. Kira noneho sinatwebwe dushima twenyene, ahubwo mwarumvise ko na nyene cyubahiro yabashimi nuko abakurikira akumva yuko ibintu biriko bitera bigenda neza. Naho hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi, umwunganizi w'umushikiranganje ahanura amenyesha amakuru na cyane abariko binjira mu mwuga gukurikiza amategeko y'umwuga ko muri kino gihe hari abakora ibisa n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Twagomba kubakebura ntibakurikire abo batazi umwuga ingene ukogwa. Mwebwe nk'abamenyesha amakuru mwisunga amategeko agenga umwuga, mwisunge akaranga mutima, mutange amakuru, mubanje gutohoza neza, ntimugire umuvuduko muremure, mubanze kuraba yuko ivyo mushikiriza bene gihugu ari vyo ari ukuri. Mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, kakaba kabaye akaryo ko kubisikanya mu mabanga hagati y'abahora arongoye ikigo cyo kumenyesha amakuru Maison de la Presse Denise Mugugu hamwe na Mireille Kanyange yatowe ngo arongore ico kigo. Kubwa Nestore Nkurunziza inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi, nguco kibanza cerekana ko abamenyesha amakuru b'abarundi bateye imbere haba mu gutegura no mu gutanga amakuru muri iyi myaka ibiri iheze. Insiguro nibasware nkazi bishangi zitatu. Ya mbere nuko hari ibintu vyiza vyabaye. Kuva president avuze ati jamais sans les médias. Aduteza gukorana n'ibimenyesha amakuru. Ivyabaye nibiki ndabona nko mwaka weze nyene bonesha araswe kwemererwa ikiro cyaswe kwemererwa bisaswe kwemererwa hari nibindi bimenyesha amakuru bishasha vyagiye ku rubuga bitari bihari. Biragaragara yuko hariho no kuri cizere yuko amenyesha amakuru biriko birasubira kuronka uburenganzira bwo gukora. Ikishaka binaco nuko biravye se Burundi gusa ibihugu byo muri East African Community vyose vyateye imbere kiretse Uganda. Mugabo Burundi rero bwateye imbere cyane gusumba ibindi kuko ubu busigaye bukurikira Kenya siko vyari bimeze. Iyindi siguro kumbure je no nabona ningena amenyesha amakuru bonyene bateye intambwe. Uko bakora bivuze uko bakora mu mwaka uheze mu ntango ningera bakora uyu munsi siko bimeze. Ufa kumviriza ibivugwa ku maradiyo urumva yuko ubu baragerageza kurondera inkuru. Kandi uriko bazumviriza urumva amakosa ni makeye. Ntibigaragara nuko sense nta numwe yabuje gukora muri umwaka. Niko hari ikintu cabaye kinene. Turabandanya nano makuru gushikiriza ubutungane bw'u Burundi abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ngo cyotuma imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda inaguka burundu. Vyashikirijwe n'umushikiranganje hajeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu mezi 3 y'umwaka w'2021 ushira 2022. Albert Shingiro hanavuga ko kunagura imigenderanire na Vatikano ari kimwe mu bikorwa bikuru ubushikiranganje aramutswa bwashitseko. Pour ce qui est du renforcement et l'extension de la coopération et développement dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 16. Kuvyerekeye ukwagura imihora mu gufashanya mu iterambere dufatiye kwishigwa mu ngiro y'ingingo ya 16 y'umugambi w'igihugu urabi vy'iterambere PND bararanguye ibikorwa biboneka bikurikira: ugutera umukono ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri muri 2022 ku mabaruwa agenga gukurikirana neza uburyo bugenewe umugambi wo gusubiramwo ikibuga c'indege Melchior Ndadaye. Tukaba turindiriye umuzo w'abahinga b'abashinwa kugira ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi ritangure. Harabaye no gukurikirana ibikorwa byo gucisha handi barabara rikuru nimero ya mbere rica impande y'ingoro ikoreramwe umukuru w'igihugu. Twaranakurikiranye ishigwa mu ngiro y'ibikorwa byo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba
ku ruzi Ruzibazi. Twabamenyesha ko kwakira vy'imfata kibanza urwo rugomero bitegekanijwe mu mezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2023 ikirangamisi kidahindutse. Twarakurikiranye ibikorwa byo kwagura ikivuko ca Bujumbura bifashwe mu mugongo n'igihugu c'Ubuyapani. Mu by'imigenderanire n'ibihugu bibanyi byanashizwe imbere mu gitabo gishasha kirabe by'imigenderanire twarabandanije ibiganiro byo gusubiza hamwe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ikibazo kimwe rudende kigisigaye kumvikanwa ko akaba ari cerekeye amatati yadutse muri 2015 ugushikiriza ubutungane bw'u Burundi abagize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi ataco ryashitseko nico gisigaye kugira intambamyi zose zibuze gusubiza hamwe zihave ibihugu byacu byompi bishobore kubana mu mahoro ubona ko bisangiye byinshi yaba mu byakahise yaba mu by'urubibe bisangiye kuvyerekeye ikibazo gihambaye gihanze isi no kuvuga indwano mu gihugu ca Ukraine Uburundi bwahisemwo kutagira aho buhengamiye kutagira ico bubivuzeko tuzobandanya dukurikiranira hagufi ukuntu ibintu bihinduka nta nkeka ko ingendo yacu ishobora guhinduka dufatiye ko kugena ibintu bizoba biriko birafata iyindi ntumbero mu by'imigenderanire urugendo rw'akazi bw'umukuru w'igihugu i Vatikano kwa Papa itariki 26 z'ukwa gatatu uyu mwaka ruri mu bintu bikomeye byaranze ayo mezi 3 turangije ubwo rugendo rwatumye imigenderanire hagati ya Vatikano n'u Burundi inaguka ubwo rugendo rukaba rwahavuye rurangira Papa Francisco wa mbere yemeye kuzogira urugendo mu Burundi mu mwaka wa 2023 ku itariki izomenyeshwa hanyuma biciye mu nzira ibigenewe à convenir par le canal diplomatique usuel. Ano makuru tuyarangirize mu gisata cy'amagara y'abantu aho abavyeyi bahamagarirwa kwitura abaganga hakiri kare babonye ibimenyetso by'indwara ya hasima. Muganga yanonosoye kuvura indwara z'amahaha François Ndi kumwe nayo aterako kamo yemeza ko indwara ya hasima ivuwe kare ikira akaba bishikirize mu gihe kwigenekerezo rya gatatu rusamu ku mwaka utashe amakungu ahimbaza kugwanya indwara ahimbaza nako umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara ya hasima tumukurikire. Iyo ndwara ni indwara y'amahaha. Indwara y'amahaha iva ku byo twita allergie. No kuvuga hari ibintu umubiri udashima utarinda igihe ubuwinyi vyinjiye nivyo twita rero allergene meheha ishwana impwe mu mubiri ari twita amabronche nkuko mubizi umuntu ahema neza dushobora kumva impwe mu ziwe ko ari karahema urabona ko ari karahema igihe umwitegereje mugabo ntushobora kumva impwe mu zivuza umwironge ziriko zirarengana rero umuntu agwa yasume baraheza bakajwira ico ni kimenyetso ca mbere ko kujwira rero birashobora kuzana no gukorora simpaka bizana imisi yose ubwo birazanana hanyuma bigatuma umuntu ashika ku rugero yuko bidakunda nuko atambuka bidakunda nuko avuga bivaye no kwenda baremvye uko asuma ifata umwana akiri muto niko uwo mwana afise amahirwe yo gukira n'ingoga burundu iyo ngwara mu buzima bwiwe rero no naho biruko naho bazokira ntibuvuare umuvyeyi ngo rindira ngo niyakwiza imyaka minaka azobakize no kuvuga je ari muri crise uwo mwana ategeza kuvugwa agasubira kumera neza agahema neza nk'umuntu atagwaye asma nk'umuntu akomeye kugira ngo uwo mwana wawe ntazogwara asma cyangwa izindi maladies zitwa allergie no kuvuga yuko umumenyereza yuko abonana n'ibintu biri mu habaye aho navuga muri environnement yiwe akiri muto. No kuri iyo nkuru amakuru tubateguriye aciye agarukira shimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.